mu rugendo rw'agasaga ntawe ucaka uruhande ngo uhande bampande mu isi y'agacerere nta by'ubukambwe nkutange gutera intambwe ndi umwana w'umuntu ndi intambwe ndi mvange y'impande n'impande nta kintu kigoye nk'intango no gufata ingingo bisaba igitambo amijambo urikema nk'inka nyambo canke nk'intango guca kujoro sukubika inkoko weshira hasi nkoro hejura amaboko mwana wa pawe na mawe rega ibyawe nta numwe abihawe hari umunsi imvura izogwa bizi boga nije ndi umwami nganzo bandi nyita intwari nyita nyenimari muyu mubiri jewe nkihari nta wa kabiri mpana abiyitira isato kuri shapo nduzi darapo mfasha ikamba mu rugamba ntawe unkanga murahumba ndabagunda nta gupfa ndabahunja n'amagufa hamwe abungwa naho mba mu gwanko no mu gwamo murahumba nta kuvaho mpagaze bwuma ubwo ngwaho Mendo kinara naifanya buja flavor kungara si kintu apana chorosha ahubwo si kintu kinasanzwe mu buzima na cyane cyane mu regent Yeah. Kuri microphone ya mbere n'inshuti ya bose the MOS man of strategy. Yeah. Kuri isanamu media turabazanira abantu batandukanye uno munsi n'umuraperi yitwa if you know you know when udimwo muri drop udimwo vidizi zanje flow ndazicanga zigahudira nka muchako ziranonotse byo nani best rapper best wahapa best wahatari best ni jumping abanywata umvizi punch ndazisize plan party 1 yumve Pakistan rudini gwanje ndubangutse kuruta indege Falcon muri drop n'ingimigu je ndi bygone umutwe wanje upanga panze nk'umuji Washington ingeze kuyabona inkubu zo bw'igikoni nivuga amazina na karinyana zobu bukombe yivugira mwivata nyita havata nkatata kunyata nkatata kugata nkatata munago Taguhi kuri microphone no gufata nka gucanga na gufata nka gukirakira twagiye rap yanje n'umuzigo bato kwikorera kuko ari inzingo niyijunje n'ijambo ihagaze neza nk'inka nyambo rap n'ishamba nanje ndi rambo vina n'urugamba humwami hari jambo ururimi rwanje rurakaze bro runiso munago abafana muraza kuje muri comment muvuge hagati ya Chuti na Munago nindakaze abafana je no bamena no bata mura twagiye Munago igikomangoma muri rap ya bubuhanza ndarapa agashimo na bamwe twita baganza abo turi kuri dev mwe bose ndasekeza ndubukirisi ndi nkoni Jesse ndageza ndasinzi kazi yo ndimi ndakanga zamba nduri kundisha banda bakindi badenga ibihumbi bamenye umubindi n'inyama ikindi kandi kindi hagacerere je more Munago oya najeje abafana murambabari thank you so abafana Munago murambabari umva mu gisora avuga ati tuwachiane makazi kama kawa tuwachiane makazi je mana rahise microphone yo guhostinga reka hosting Munago nimba rahise microphone yo kurapa reka rapi rero ntiyoza mu kazi ganje canke nje mu kazi kiwe my brother ni sawa I'm so fine fresh Fisimano man Fisimano vraiment ego ndagucanga cange sivyo wacu twese nari nasavye amanota muri commentaire wapi sorry bifuze byose yabiyevye mumbabarire mu manota kuyatanga kugira ngo abibone bye ntiyibaze ngo yavyikatiye vraiment ibinyi barabishiramo ariko kwiri ntibibaze ngo niwe wivugiye ntibayaguha amanota babibone ko atayo wari ukwiriye hariyo amanota ari utazero hariyo munsi ya zero bacagira demi zero ndagije kwiri nagize squat ni sawa my brother I'm so fine neza ndashima Imana uko biri hose naco nagirize Uwiteka ndabona kwiri uranata kabisa ya kawaida no gushima Imana uko biba biri hose igikuru no guhema tu urahawe ikaze mu bwami bwa Isanamu Media ya niho nibereye wakoze niwe mfura wa Isanamu Media ino kwita imfura kubera mugabo kaba nkako niko biri kubera ko ni wowe nyine wanze gusura indirimbo
oya yego hariho n'umaze gusohora yitwa umwami w'ipora benshi baramuzi kuva mu ndamuzi ahubwo niwe mfura niwe mfura rero uri giherereze ndabuheta igiherereze kinobera okay munago je nagwamaga ko yarasanzwe nzi ufise impano ufise n'igikorwa gorutse gusohora ariko abantu nararavye ikiganiro koranye na Landry Promoter ndaraba n'ikindi kiganiro koranye n'undi mu ndavuga ati hari ikintu badakunze kumubaza parcours ya music yawe ukuntu watanguye amazina yawe n'abavyeyi uvukira hehe mu bana bangahe ugira kan twagiye ndakujanira nje nk'umuyisagira ndaki ku mazina yanje nayo n'abavyeyi n'ingenda kumana Mujiza benshi kirakunda kubagora ni ngenda kumana ni Mujiza ni Kiswahili birajanye ko ari no usanga harimo ikirundi n'igifaransa canke ndazi n'igitaliyano cendo umurundi 100% yuzuye ijana kwijana mvukira he mu Kirundo sanzwe mvuka mu Kirundo ni naho famille yanje iri abenshi barabibonye basanzwe bankurikira na papa aheruka kugenda araheza amezi ashika kuri 5 yamaze kwigira ariko nyene mu rugendo rw'agasaga nta uca ku ruhande nkaba nsigaranye mama nkaba mva mu muryango w'abana twashika nk'indwi muga mukuru wanje yaragiye ubu dusigaye turi batandatu akaba ari je mukuru kubera ko ari mukuru wanje yagiye umva nije nsigaye ndi mukuru gutakaza umuvyeyi mu muryango sikintu coroshe ariko twese niho tuja papa yaragushigikira cyane mu muziki wawe papa bwo yarasanzwe ari n'umunyamuziki akomeye cyane iwacu yarasanzwe azwi mu ntara canke azwi no ku mutumba wose cyane ku mutumba nta hantu mataramuzi mugabo mu ntara nyene kujya kuntu vya ruguru murabizi yarasanzwe ari umuvuzi w'igitari akomeye rero yumvishije nanje ndabikora byaramunezera kandi yaranshigikira yarambonamo akandi kazoza usibye ko jena yakuzanze nko mu aperi nawe rero ivya rap sivyiwe biri mu bintu bitari vyiwiwe muga kumva nyene aryohewe ndimo ndabikora ariko hagize undi muntu abikora ntivyamunezera yumva umenga rap ntiryosha kumva umenga wapi yavuga ati murekere umwana wanje atari uko ndi umwana wiwe ngira ngo nuko nyene yaba yumva ko je rap iwanje bitandukanye bivanye n'ukuntu ndayitwara n'ukuntu ndabikora navyo vyavuye mu bintu vy'ibitutsi bakunda gutukana mu misi heze cyane abaragizi niho nakuye rap wanje umwe yagara ku gasozi hari undi hari ugasanga bariko baratukana wewe uragatukana igitutsi kimara nk'iminota 5 amvuze ngo ndagisubiremwo ngira ngo boca bugara media yose uje batwirugana boca dufungira muri sente yose rero umuntu wenyitenga ngo gutukana ngira ngo boca usanga agize ikibazo niho havuye rap navuze ati bireka ndabihinduririmwo okay ubutumwa atari ibanga mutamara apfuye aritavye Imana wari umaze gushika muri Bujumbura cyane gose ko je nashitse Bujumbura mfise imyaka 8 kandi kuva unasubira ruguru mara y'imisi 4 5 7 nkaca ngaruka amfete je nakuriye nga famille yawe iri Bujumbura none oya iri ino hariho famille nini gose mugabo hariya niho hari mama ubu muri no mwanya kurumva papa nawe gihari mama yari ino kuba bari baravanye nabasubizanije bahamaze imyaka 12 ni wewe muhuza w'abavyi bawe haize imyaka 12 batabana naragize uko nshoboye Imana irabimfashamo ndabahuza kandi barasubirana inyuma y'imyaka 2 papa carigera gwari urugamba gusimana yarakoze ari ibintu nyene abantu ducamo tukibaza ko birenze tugiye kumva ivy'abandi tukabona ko ivyacu bisanzwe aho nta kintu navuze mu vy'uwanje kuko mvuze cyo bashaka kumenya cyane n'abafana bayisanamu tubamenyeshe ko ukuntu waje mu Bujumbura bimeze gute waje gukora iki waje gukora umuziki cyangwa wazanye n'amashuri so je Bujumbura ukuntu nahaje ya mbere nahaje ndi mayibo kuko nabaye mu barabara imyaka 6 ariko basani bose mwumva ko mwatangwe maramayibo abenshi si mu Burundi gusa abenshi niko bigenda kubera ntiwaje kuvuga amakuru y'ahantu utazi zurabe indirimbo ziwanje nyinshi maze kwanza zose zo maze gukora bazi zerekeye ku buzima ntaragucira kuri YouTube ari indirimbo zibiri ariko indirimbo zibiri ariko ari iyo nahereye ko yitwa ndagenda kuri channel ya mbere uyiravye nawe urashobora kuyibona usivye ko ntawandayije nkoresha iyo channel ariko zose hamwe ni zitatu indirimbo yoyo rero niyo yatumye mba umuririmbyi ituma numva no ririmba koko
ndavuga ati reka ndabikore je nayo nabikoze nko kugira ngo iyo ndirimbo izoshikira abantu benshi bababaye bumve yuko umuntu ashobora kuba baraga bigahera akaza kunezerwa muga iyo ndirimbo ikinyereka yuko mfise yindi mpano yotuma mbaho mu buzima bwanje nce sanga nta kindi kintu mbona nshitsa ku ntumbero nkeneye atari umuziki nshamitamo kubikora nkugira ngo bimbere inzira izo nshitsa ku ndoto ziwanje urugendo rwo kuva mu Kirundo uza i Bujumbura waruzanye n'umuziki cyane n'ubuzima busanzwe urumva narimbayeho mu buzima busanzwe inje mu bundi buzima nyene ngira ngo tuzobigarukako naye naje nzamndondera mere ndondera mama ko twari bari baravanye na papa mu nyuma kandi je kuva mu yinga gushika i Bujumbura nahaje n'amaguru atamodoka indwi n'imisi mu yinga gute kandi usanzwe mu Kirundo biregeranye nababanye umva naca muyinga kenshi ko niho nateramira kuva rero muyinga nshika mu Kirundo nshika Bujumbura naje n'amaguru indwi n'imisi 3 ndara mu nzira ariko benshi nibabizi ivyo tuzobigaruka kundi munsi ujere kandi kujanira oyo ubwo n'ubuzima burebure tuzokwicara tuzogaruka naco tubandanyirize ariko nshaka kumenya iminsi indwi n'imisi 3 niyo namaze ndiko ndaza donc iminsi 10 hageze mu ijoro rarahi biba bigoye nyene urumva n'ubuzima busanzwe butoroshe cyane cyane kubwumva mugo maze kububamwo uba wumva bigoye mugabo urumva nyene utegerezwa kubibamwo no kuvuga ahantu je narara kenshi narara ku mabaraza nkarara mu Mukanevu hari naho nigera kuba ndara mu biti ndimo ndaza nararenganye Muramvya ari mwijoro namenye ko ari Muramvya mu nyuma mugabo ndibuka ko narenganye ari mwijoro ndagira ahantu atani inzu nobona ngo nze gusaba indaro naraye mu giti uriko uratubwira ko wavuye muhinga n'amaguru idea yo kuza i Bujumbura idea yo kuza i Bujumbura nakubwiye nari nje kuhiga mere ko bari baravanye na pere niwe nanje kurondera ni waterereye uvuga ati abantu banerereye mfate aho naje i Bujumbura maze hafikire ngo c'imyaka 2 ndo mu mayibobo urumva ivyo gutera ntiba bikirimo kandi gufungura iminsi 10 ura gufungura biba vyoroshe ariko binagoye kubera ko iyo uri mu mayibobo utungwa n'Imana hari n'igihe umuntu akubona gusa akabona ko ushonje ati urabimubwira agusigira genda ufungure canke ugasaba bakaguha abandi bakaguha amakofe bibaho mugabo tunumva umengo ubwo buzima nitwo bukomeza ko right now ngira ngo tuzobugarukako ikindi gihe ariko man urakomeye vema urashitse Bujumbura rero akomeye Imana ndageze Bujumbura ndakoze ndabayeho hama nutujarira urashitse Bujumbura nta muntu numuzi washikiye he zari bipanze gute kugira ushike no gukora uronka akazi urumva ko byafashe procedure zitari nkenya n'ubuzima burebure ku buryo byonsaba ufata umwanya ariko tuyaga ko gusa idoni twogira ama party ubu biba bigoye kubera ko n'ubundi narayiteguye story yanje izuba ari party urumva guca ndayimara ubunyene hozogera ko ndayirekura abantu baramaze kuyihimba ariko ni party kandi ndende ishobora no gufasha abantu benshi mu buzima bwabo apare y'umuziki wanje ushitse Bujumbura ninde yakwakiriye akazotanguye gukora akazi so je akazi natanguye gukora ndibuka ko natanguye gutembereza ibarafu zijya za 50-50 mugabo naho nyene ako nagakoze Bujumbura ndamaze hafi imyaka ishika kuri 4 ndaja ugakora mu nyuma birabandanya biraduga ndakora n'ibindi ndabaho mu bundi buzima aho nabikora niga kandi byinshi nirira amashuri aho vyabaye nyuma yo kuva muri Don Bosco ikigo cari kindeze cererero muri Don Bosco buterere ni ibintu birebire nofata umwanya wo kuzobigarukako hama mu nyuma niko gubandanya nkora umuziki wanje ko namaze kubona ko ari yo nzira izomfasha gushitsa indoto zanje gushika kuvyo nipfuza gushikako kubomora imiryango yugaye nasanze umuziki ari wo bituma ndabikora kubera ko arico kintu nabonye shoboye kuruta ibindi byose mu buzima kwandika kuririmba turavuga ati reka ndabikore ubure nico kintu nahisemwo gukora indirimbo ya mbere kuri codinga byarakoroye indirimbo ya mbere byarangoye cyane ko ndibuka narabika amafaranga make kandi aho ntizari gwanje narahembwa nahembwa 8,000 ku kwezi ibaze wimire pamwa hama indirimbo narishimba 60 ari 2016 60,000 ariko yari maki ico gihe muga bivanye na nayikoreye muri studio kandi ndayishimire cyane baragerageje ko bari bashoboye muri ico gihe muri Fresh Pick Music yari sanzwe iri mu buterere ndaza arabo bayizwe yarahatswe
utrendinga bica biranga niho nayikoreye indirimbo birangora kugira ngo ndayakwize mugabo baranyemerera ndabaha make mpaka ndayakwije ama ndayirekura indirimbo ndibuka ko yaryoshe nongere nshimire na Ami Pro kuva muri It Connection ico gihe muri Buji FM ico gihe indirimbo nabwo yarayikunze aranantumira mu kiganiro abantu benshi barayikunda ndabona yuko ari naho naboneye ko mfise kazoza keza mu muziki nkamwe no komeza 2016 ngaho hari 2017 niho nari mugana narayirishe nk'umwaka wose urumva 2017 niho indirimbo ya mbere yasohoka niho yasohoka kuri YouTube indirimbo apana kuri YouTube ya iriko muga ni YouTube yanje muga atari yubu nyene ariko nawe nyene iravye iriko wanditse ndagenda by hard flow wayitora ndagenda wari kuririmbika nayo narinzi iriko mugabo to wari kuririmbika ndagenda ni ku buzima bwanje cyane byari bihagaze ku buzima bwanje no kwerekana kuntu umuntu ashobora guhindura ubuzima akaba mu bundi buzima butandukanye n'ubwo abantu bamubonamwo ndiko ndasaba abantu bafise uburyo canke abantu bari babayeho neza ko batofata n'ababayeho nabi abafise uburyo bagafasha babayeho nabi ibintu nkene ivyo ndageza kwiraba ariko nayo nshoboye kuronka urashobora kuyibona ndagenda hari ndagenda by hard flow hard flow nayibonye umengo quelque part ni cover si video nginga yeah Fresh big music. okay urakoze ndagenda 2017 yeah indirimbo kurikira waje kuyisora ma 2020 gutyo yari one day hose zari zikiri muri ya category ni 2022 2020 mu mpera aho niho nayikora naragwanye kuva 2020 mars ya birashika naragwanye gushika ndagerageza uburyo nokora yindi biranga ndagwana biranga ndaja mu bantu bikanka mugabo nicyatumye ncika intege nja mu competition yatandukanye amwe nkasanga natsinze ayandi bikanka kandi amwe nkatsindi ubushimwe sindaburonke ayandi bikanka novuga nkibwa kubera ko benshi baravuga ati ni munago mugabo ugasanga siwe bahaye ubushimwe ndakomeza kugwana uko nshoboye mu nyuma byarakunze ndaranka ukuntu nkora iyindi ndirimbo kwa Kore the Magic bigoranye hoho rero byari bigoye cyane gose ariko byarakunze ndabona yarasose n'amasanamu byarakunze ndayikorera n'amasanamu yayo iyo ndirimbo yakozwe kuva 2020 ahubwo amasanamu niyo byangoye ko navuze ati sinzoyirekura ntararonka amasanamu ndagwana amasanamu ndakwiza amafaranga yayo ari generi hiye ndibuka ko nayikoze ku 500 umva ko yari amara menshi yego yantwaye amafaranga 500 amasanamu yayo ndagwana birakunda ndamaze kwishira abona niho byatoye inzira imwe biruguruka barabona ko nyene ndabifise mwishaka ari nako nagumye mboneka mu competition nyene mu nyuma ndanaboneka muri competition ya tegwe na Isanamu Media Isanamu Entreprise ariyo nanje ndaririmba competition edition ya kabiri niyo nabonesemo iya mbere vyaranse ko mbamwo bitewe n'umwanya kwico gihe nari maze kuba mfise akazi kamfasha buke biranga ko mboneka amwe ariko ndavuga ati ikurikira nzojamwe nkomeza kubandanya nkora abenshi baranzi kukuntu je nagwana nshobora kuva ngaye Bujumbura nkirihira nkaja Muyinga nkaje Gitega canke Ngozi gusaba ama concert gusaba bajya bategura ama concert ko nokurira kuri stage gusanga rirembo ni benshi cyane babizi kuva kuri ba Ediso ba Mipro ba MC Sadiki benshi barabizi ko arimo aba barabaye mutsinga basaba kandi bamwe ndanabashimira barashoboye kuza barampa umwanya era byatumye mba uwondi muri kano kanya urumva ko support wagiye urayironka ku bantu bakomeye cyane cyane gose ajya byose biva bajya ba Mipro ba MC Sadiki urumva nabantu bakomeye muri industry bagize ikintu bagufasha biragutera intege ariko uravye indirimbo yawe yo muri 2022 inyerutse wakurikije niko tubayeho yitwa one day niko tubayeho yo muri 2022 one day uragiye kuraba interval yayo n'indirimbo ikurikira haciye nk'umwaka umwe n'igice umuziki uri kurawukuramo utanga interval imeze gutyo umwaka umwe n'igice imyaka 2 indirimbo imwe ubona kweri bizokoroha ko abantu bagutahura kuko impano ishaka umuntu ayerekana utayerekanye ntituzuyibona
n'ubundi nico kintu nkunda kuvuga iyo ushaka ko abantu bamenye ico bahora cerekana nabo vuga bamfasha bakomeye bamfasha ico gihe bakama support no kwitanga kwiwanje n'abamfise kuko urumva ko nemera kwirira nka Jimuyinga nkemera kwirira nje Gitega mu masho yaba Fizzo yaba Natasha n'abandi ko nderekana intuzishe uburyo bwanje bugira nibwo nakoresha kugira nerekane ico nshoboye so kugeza uyu mwanya ndashima ntibizosubira kugenda nkuko ntibizongera kugenda muri ubwo buryo kuko ubu namaze kuba umunyamuziki byuzuye ico naharanira ndasa n'uri ko aracegereza ubu nibaza yuko natevye azo ari nka 3 mois natevye kugira nshobore kurekura igikorwa naho nyene nivyo nkipanga ku buryo nanje mu minsi mike bazoza barambona mu makorabo menshi mu biki mu ma entreprise agiye atandukanye niyo mpamvu nomenyesha n'abakunzi banje canke abakunzi b'umuziki muri rusangi ivyo ntibizongera kuba ngo mu mwaka ngo biki nibiki oya ubu no kuba ikorwa gisukuwe kandi apana kunyitega ngo muri rap ngo numurapere gusa gento muririmvye nkora buri kimwe cyose nigiki uriko urakora kugira abantu bashobore gutahura cyane ni ugire niyo confidence yo kumva ko idirimbo Jerry sinzosura gusora atari 3 mois byarenze cyane ni 3 mois ni confidence uri gukura iyi support ikintu kima confidence muri no mwanya no vuga ati harimwo abantu benshi banyizeza ko bazomfasha ku buryo buke bazoba bafise bazocanga hakaba harimwo cyane no shimira ni sanamu media Bukuru Hasani na Butoyi Hussein ndabashimire cyane gose kuko bari mu bantu bashira ingufu ku mpano yiwanje kugira ngo ishobore kuduga ishike ku rundi rwego